Ndabashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nongeye kubaha ikaze nanabifuriza kugira umugoroba mwiza cyane abatwumviriza ngakuri no monesha kure ya channel ya Iburundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turiko turasatira amasaha y'umugoroba kuri uyu wa kabiri kwigenekereza 15 ukwezi kwa gitugu 2024. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru tugiye kugorokaho by'umwihariko ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko guturuka mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ku munsi w'ejo nibwo hatanguye kuvugwa amakuru yongeye kuza arashinja zimwe mu ngabo zagiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kubungabunga ndetse no kugarura amahoro n'ituze cyane, ziriko zirashinzwa gukora amabi menshi cyane arimo gusambanya abagore ndetse n'abana. Izi ngabo zaje kugenda ziravugwa cyane cyane nizaturutse muri Afrika y'Epfo ku gisoda kizwi nka SADF. Abakomye uruso bakomye n'ingasire maze baza no gukomoza ku ngabo z'u Burundi, nazo z'umwihariko zakomeje kugenda zirashinzwa aya mabiyo zo guhera mu misi ya mbere canga guhera mu misi yashize nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira nuko ingabo z'u Burundi nazo by'umwihariko haba abazirongoye ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'abasanzwe bari abasirikare bato bato barakomeje kugenda by'umwihariko barashinzwa ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gufata ku ngufu ndetse no gukora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Izi ngabo z'u Burundi zimaze igihe zirapfira ku butaka bwa Kongo by'umwihariko zita ko zagiye kugwanya umuhari wa M23, ariko kandi izafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, zikaba zaragiye ziratangaza ko zabwirwaga yuko ziriko ziragwanya abanyarwanda aho ngaho muri Kongo. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira nuko by'umwihariko ingabo z'u Burundi muri Kongo zongeye gushimangira ndetse zigaragaza ko atabikorwa nk'ibyo by'urukozasoni ziriko zirajyamo ngakutaka bwa Kongo ko ziriko zirakora icyazijyanye. Nizi ngabo by'umwihariko zimaze imisi by'umwihariko zirarungikwa nanone ku buryo bukomakomeye cyane ku butaka bwa Kongo, abo by'umwihariko zita ko zogiye kugura amahoro n'ituze, ariko kandi amakuru yihuta akaba avuga ko izi ngabo ziriko ziricirwa ku butaka bwa Kongo, ahubwo zikaba ziriko ziranasahura y'umutungo, ariko kandi zinakorera n'amahera arungikwa mu mufuka wa General Major P.Ndayishimiye. Hari abanyagihugu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko batishimira na gatoya kubona abana babo bararungikwa ku butaka bwa Kongo bakajya kwicwa cyangwa bakajya gupfira mu gihugu kitari cyabo ata kintu kizima na kimwe bariko bararwanira. Ibi bikaba byaje kugenda biratuma by'umwihariko hari n'imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu ishobora kuzotangura gukora amatohoza kuri General Neva ku ntwaro yiwe, dore ko benshi batajya umunwa mu kugaragaza ko intwaro yiwe by'umwihariko yaranzwe n'ibihe bidasanzwe, cyane cyane by'umwihariko intwaro yaranzwe no kwica, kunyuruza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. By'umwihariko turi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi seni by'umwihariko igishasha mu matora 2025 nuko rero amatora azotangura isaha 12 z'agatondo cyangwa saa 12 arangere isaha 9 z'umuhingamo. Aya ni amatora yimirijwe by'umwihariko ngaha by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu mwaka 2025, ubwo n'umwaka uza. Akaba ari amatora by'umwihariko azaba akomakomeye cyane arimo abagize imitumba, intara ndetse n'amakomine ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Hari amakuru akomeza kugenda yibazwa by'umwihariko ku ntara ya Bubanza muri komine Gihanga. Abaribaza ngo ari hehe, yaratwawe ninde yamuhamagaye imbere yo kunyuruzwa. Imisi iraheze 35 ikaba irumanye umukuru w'umutumba Kagwema anyurujwe gushika ubu ngubu rero atakayambo kiwe kari kuboneka canga kujya ahabona. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye cyangwa mu buryo bwuzuye. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa mu nyuma y'uko rero Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ishyizeho ibihe bidasanzwe bya etat de siège, ibihe by'umwihariko bigendanye cyangwa se byibasiye intara zikomakomeye cyane ngaha nko muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse n'izindi. Bwana Tshisekedi yaje kugenda aratangaza ko agiye koroshya ibyo bihe bidasanzwe mu nyuma y'uko abadepite ndetse n'abandi bagiye batandukanye basanzwe baraturuka muri ibyo bice by'umwihariko
ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko batigeze bishimira by'umwihariko ivyo bikorwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira, bakaba barakomeje kugenda barasaba yuko by'umwihariko ivyo bikorwa vyohagarara, ivyo bidasanzwe bikaba vyakurwaho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira, akaba akomeza kugenda by'umwihariko ashimangira ko Bwana Tshisekedi yoba yemeye kugabanya ivyo bihe bidasanzwe, mu nyuma y'uko batari bake bavuga ko bifuza ko ubutegetsi bwosubira mu maboko y'abasivile. N'ayandi yose akomeje kugenda avugwa muri uno mwanya, ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza muri ano masaha ngaha kuri Iburundi News TV, mbonesha kure imwe ndibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko, nimba ari ubwa mbere usenga byonda kwanditse sabone kugira ngo bane natwe 5 kuri 5 amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze rero by'umwihariko, amakuru reka tuyatangurire muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo nibwo hongeye kugaruka ku nkuru za bamwe mu barungitswe b'abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bagiye kugarura amahoro n'ituze, by'umwihariko ingabo za SADF cyangwa se ingabo zagiye muri SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri mu zarungitswe ku butaka